Mwese muko murakurikirana televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabahani ikaze murano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira abantu indwi bagize umugwi mushasha ujejwe gutegura amatora seni bemejwe kuri uyu wa kane n'inama nshingamateka y'u Burundi abo bakaba bemejwe mu gihe umugwi w'abashingamateka w'umugambwe senel ushigikiye Agaton Gwasa bo baciye bahitamo gukinjura ngo kubera ko vyakozwe hatubahirijwe amategeko. Muri kino gihe Burundi bwimirije amatora ya 2025 imigambwe ngo hasahwanya Frodebu hamwe na Kodebu iragigantadaye iranegura muri rusangi ingene itoroherezwa co kimwe n'umugambwe uri ku butegetsi kwitunganywa ry'ibikorwa vy'imigambwe. Idonido yano makuru ni mukanya. Muhejeje kuvyumva mu ngingo nkuru inama nshingamateka y'u Burundi yemeje kuri uyu wa kane abantu indwi bagize umugwi mushasha ujejwe gutegura amatora seni. Hemejwe Prosper Ntawugwamiye nk'umukuru wa seni, akaba yahora ari umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta, yarigeze no kuba umuvugizi wawo. Ubundi yemejwe n'umufasoni Victoire Nahimana yahoze ari umukenguza mateka, akaba agiye kuba icegera turongoye uwo mugwi. Hemejwe kandi umufasoni Bizumuremyi Odette nk'ujejwe intwaro n'ubutunzi muri seni, Sylvestre Nyandwi ajejwe amategeko, Bizimana François azoraba inyigisho no gutanga amakuru, Leonidas Nderagije azoba ajejwe ubuhinga bwa none nako Gabi Bugaga nawe akazoba ajejwe ibikoresho. Abo bagize umugwi seni bari bemejwe n'inama nkenguzamateka, bari bemejwe nako n'inama nkenguzamateka kuri uyu wa gatatu. Uwo mugwi ukaba usubiriye wari waragiyeho mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2018. Uwo mugwi ukaba wari urongowe na Pierre Claver Kazihise. Umugwi w'abashingamateka b'umugambwe senel ushigikiye Agaton Gwasa ngo bakaba batangazwa no kubona amazina y'abagizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora seni baza kwemezwa n'inama nshingamateka mu gihe abakenguza amateka bari bamaze kubemeza. Umushingamateka Malaika Pamphile akavuga ko ivyo bikorwa vyabaye hatubahirijwe amategeko, arico gituma bo bahisemwo gukinjura. Abashinga amateka muri uwo mugwi groupe parlementaire umugambwe CNL tukaba twahisemwo gusohoka kumvo zishika kuri zitatu. Imvo ya mbere nuko abateza kwemezwa baza bariko barazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi ko bamaze kwemezwa na Sena, mu gihe tuzi yuko la tumetinirwa tatumenyere yuko ibikorwa muri Sena biba ari uko mu namashinga amateka igikorwa kiba caheze. Rero kubona muri Sena bo baza baramaze kora ico gikorwa ejo, hanyuma mu namashinga amateka kigakorwa uno munsi, umvikana yuko ari nkuko ico gikorwa cakozwe gicuritse. Nivyo ingingo ya 91 agace ka kabiri karavuga yuko amatora aba mu Gifaransa séparément, mugabo kugira ngo Sena ikora ico gikorwa mu bisanzwe inama nshinga amateka yateza kubanza kuba ritangura. Burya no muri 2019 ariko niko vyagenzeho byanabere ku munsi umwe, kuko mu bisanzwe amatora bayita vote secret. Nukuvuga abashinga amateka batora n'abasenateri bakaza gutora bamwese bataramenya ivyavuye mu byo abandi bagize. Hanyuma mu nyuma no haja gusohoka ku marezo sosiyo amazina iko yemejwe n'iki mugandi byumvikana ukuntu amazina atanguca ku marezo sosiyo uko yamaze kwemezwa na Sena, hanyuma n'amashinga amateka taco irabivugako. Ikindi naco nuko umugwi seni ujeje gutunganya amatora. Ayo matora rero akabajamwo imigambwe. Byumvikana yuko imigambwe yateza kubanza kugira uruhara mwishigwaho y'abantu bazoja muri uwo mugwi. Rero nko mu mugambwe CNL ntako ico twikwita consultation kigeze kiba. Dutangure kwicarira ibibazo bijanye n'abantu bazoshigwa muri uwo mugwi seni. Ati kujya bazo abantu bijunja n'ijambo bumvikanye ko na bose. Tukabona yuko iyo nyifato yo gushiraho abagize uwo mugwi
batagishije inama les competiteurs abazoja mu matora ni ikimenyetso kigaragara neza yuko amatora ariko aratunganywa arimwo agasembwa. Mu gisata c'ubutunzi ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ribo risaba abarongoye igihugu hamwe n'abari ku butegetsi gukora ibishoboka byose kugira ubutunzi bw'igihugu butere imbere. Mu biganiro haye abamenyesha makuru kuri wa kane uwo arongoye Parsem ashimikira ku maraporo abiri yerekana ingene ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi bwifashe. Faustin Ndikumana arongoye Parsem akavuga ko bibaje kubona ko mu igihugu c'u Burundi akavuga ko bibabaje kubona mu bihugu by'akarere u Burundi arico gihugu conyene kitongereje umwimbu. Raporo politique monétaire yo mu bisanzwe twanashimye kubona isuye kuzirasohoka ibintu rero mugabo birekana yuko ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi butifashe neza. Ubwa mbere hoho uranka ku mwaka warayuheze w'imyaka 2022 ubona yuko nko mu Burundi bwonyene muri aka karere arico gihugu kitongereje umwimbu bikwiye 1.8%. Mugabo agenda mu Rwanda ugasanga n'8% muri Tanzania 7 muri Uganda 6. Urumva umwimbu nturi kuriyongera. Mu minsi tutavuze yuko ideni ry'u Burundi ringana hafi miliyaridi 600 by'amafaranga y'amarundi. Muga n'ubu turabona neza yuko muri trimestre hari miliyaridi 100 zirenga leta yafashe kwideni. Ayo mafaranga amadeni yatse leta yagiye kuyakaha mu gihugu hagati. Hama kandi turabona yuko uravye nko ku mwaka uheze ryafashanye bita don projet urabona ko zagabanutse. Umwaka uheze zari miliyoni 58 kuri no trimestre mugo ni 43. Turaba ibyo dushorera hanze ikawa yo yarabaye akamaramaza. Ivyo rero urumva byerekana yuko ubutunzi bw'igihugu butifashe neza. Tuko twagira n'impunge tubona n'ivy'igitoro byasubiriye kubumengo ni kibazo. Hari cyo nkirwa gusohoka naco cha wa mugwi wagira ibarura y'ingene leta ikoresha amafaranga kuba uri munsi nyuma reke ibaride mugabo ntahuzuye amade gusa hahanye kugira wizegwe biragoye. Tijo mu nama twari kumwe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ari umuntu akomeye cyane muri iki gihugu. Ibyo rero twabibushikije kugira hagire icokorerwa kugihereye nyene hariya. Amakuru hasigaye tuyabandaniriza mu bisata ca politike. Umugambwe Kodebu iragigandadaye uvuga ko gushika ubu mu Burundi hari ukudafata kumwe ku rugero rumwe. Imigambwe urongoye uwo mugambwe yemeza ko hari imigambwe iburabuzwa n'intwaro canke n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Kefa Nibizi afatira kuvyashikiye umugambwe arongoye mu ntara ya Makamba asaba ko urubuga rwa politike guja ko bose nkuko biri ku mugambwe uri ku butegetsi. Akaba bishikirije mu gihe Burundi uriko bugana mu gihe c'amatora mu mwaka wa 2025. Gukora ibikorwa vya politike ku migambwe usoma amategeko bimeze neza, ariko ingene bimeze ku rubuga harimwo uduhaze twishi na cane iyo umuntu ariko araja hasi no kuvuga ku mitumba no ku makomine. Ariko ni imbere gushika kuri ivyo hari ibintu bikomeye bitatu biboneka, nuko ugukumirana kuboneka kubakiye ku vya politike hamwe n'iterabwoba rigirirwa abantu bamwe batari ku mugambwe uri ku butegetsi, n'icizere gike abarundi bamwe bamaze kugira kuvyerekeye amatora ko ivyavuye mu bisomwa. Ni bimwe mu ntambamyi zikomeye bituma kumbure ubwige bwo gushikiza ivyumviro budatomoye neza. Mu minsi heze twagize inama hari mu ntara ya Makamba, hanyuma duhejeje inama abanywanyi bacu bagiye kwivuna umusase bambaye ibimenyetso vy'umugambwe ko bavuye mu nama. Baratewe ubwoba, haraza polisi bagomba kubafata yabaye imana kugira ngo bahave. Mu ntara zimwe batubwira yuko ibanywanyi bacu bari hamwe n'aho bariko baratera inkuru babona nk'ugwaruka rw'umugambi ku butegetsi ruza gukizura rubatera ubwoba. Nko mu ntara Makamba kuri permanence yacu ivyandiko vyari bihari
bivuga umugambi wacu vyarafuswe naho tutovaho ni banaka babikoze mugabo biragaragara yuko arabo tudasangiye ivyiyumviro vya politike babikoze ubwo rero ni bumwe mu burorero mu bundi bukunda gushika iyo umuntu agiye gukora ibikorwa kumva yuko hariho iterabwoba rikomeye twe twifuza yuko imigambwe yose yokorwa gukora ibikorwa vyayo arico gituma duteye akama dusaba yuko n'ingingo zafatiwe umugambwe CNL zo kugwaho kugira ngo n'abashobora kurwa bidegemvya nkuko iyi migambwe iriko bikora. Ku ruhande rw'umugambwe Frodebu sahwanya Frodebu imigambwe myinshi ngo ntibonekeza ku rubuga rwa politike kubera ko yahisemwo guherekeza umugambwe uri ku butegetsi iyindi nayo nta buryo bukwiye ifise yo gushikayo ivyo bikavugwa na Phineas Nigaba cegera curongoye umugambwe sahwanya Frodebu akaba n'umuvugizi w'uwo mugambwe yemeza ko umugambwe uri ku butegetsi ari wo wiharije urubuga rwa politike muri kino gihe kigana amatora ya 2025. Imigambwe imwe urabona ko ishaka kubaho gusa ari gushigikira umugambi uri ku butegetsi kugira gusa ngo bayihe ikibanza iki canke kiriya ntukashanga ishaka kubaho gusa kubera politike. Ivyo rero birica cyane politiki bigace bituma umuntu batagira ingufu zo kuja ku rubuga akavuga ati ndategereye gusa ncunge nzoshigikira uyu hama azonyihera ikibanza. Ikindi naco tuvuga ko biva ko n'uburyo bujanye n'amafaranga canke ibikoresho amamodoka ivyo navyo nyene biri mu bintu bishobora kuba navyo nyene biriko biratuma abantu imigambwe mwimwe idashobora kuja ku rubuga kubera ubwo buryo tusanga atari kirenga. Ikindi naco biva ko ni kuberaho hariho bamwe bari mu ntwaro usanga binjira cyane mu itungana ry'imigambwe ugasanga barabera intambamyi itungana ry'imigambwe imwe hama ugasanga rero n'injyane ziri hagati y'imigambwe mu banywanyi bamwe ugasanga ziratuma imigambwe izingama imigambwe ntigasha ibura ingene ija kuri tere izo njyane abarizo bagumamwo gusa. Noneho ko gwiki icyambere cyo kuba twe twohanura nuko urubuga rwokugururirwa bose imigambwe yose ikaja ku rubuga atantambamyi ihura nazo hama tukahanura imigambwe nayo igasubira kwiragi ryo kuvuga ko irondera ubutegetsi ntibe imigambwe yo kuvuga kurondera ikibanza mugabe imigambwe yo kurondera ubutegetsi cyane kabaho kwirinda gukoreshwa canke nuriya hama tugasaba ko mu migambwe hobaho ubumwe abantu bagakundana kugira ngo ibyo byo gucanamwo bigabanuke mbere bihere hama abantu bakaraba neza cyane muri bya politike bakigumya bakabaho ku buryo bubabereye ntibarondera uburyo burebure kandi babona ko atabwo bafise. Iyo abantu bari kubadondera inyungu cyane mu kurondera ingene babaho benshi usanga bahemuka imigambwe igaca isambuka usanga ikurubuga isura y'imigambwe ikagenda isubira inyuma. Kuri ivyo iyo migambwe ihejeje gushikiriza mushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu avuga ko imigambwe ahubwo itakiburabuzwa nkuko vyibonekeje mu myaka iheze. Inyuma y'ikete yandikiye abajejwe intwaro mu mpera z'umwaka uheze avuga ko atanu gusuzuma vyabaye inyuma y'amezi 3 nkuko vyari bitekanijwe ngo kuko atatunenge twasubiye kwibonekeza. Twayirungitse twihweje ivyo abarongoye imigambwe cyane baguma bavuga bafise umwidogo ko batoroherezwa cyane niho twabarungikira bijya kete. Rero mu bisanzwe twavuze ko hazoba inama yo kurimbura turabe mugabo twabonye umenga nta cihuta kirimwe kuko abanyamigambwe twahuriye mu nama muri forum de parti politique ryahuriro ry'abanyamigambwe. Ico kibazo ntikiragaruka bavuga ko bariko barahohoterwa bahiva kugira amanama kiretse gusa umugambwe CNL niwo mbona indongozi zawo ziguma zimera nk'izidoga mugabo ibibazo n'ubundi twibutsa ko n'ubundi kibazo cy'umugambwe CNL kiri wabo mu burongozi bukuru mugabo iyindi migambwe kugeza ubu nta gwamo ruriyo nta nduru iyo bateguye inama barazikora kandi zikagenda neza. Ariko hari aho baca bafatira aho nyene muti ntimwagiye gusuzuma murabo aho bigeze ariko hari aho baca bafatira aho nyene kuri ico kibazo ca CNL bagira bati murabona ko bitoroshe gushika ku rubuga. Oya twebwe
rigatukora inama n'imigambwe imisi nkarimwe mu kwezi muri ryahuriro ry'abanyamigambwe ryo forum permanent de parti politique niho rero ntuze umwidogo wakunda guserukira uno munsi rero hakoze maze kuri inama zitatu zine bakaba atariko baridoga ko baburabuzwa gukora inama nibaza ko atakindi twokora twatugiye kurondera inyishu y'ikibazo kidahari uno munsi rero mugira muti na cyane cyane iyo migambwe niyo yidoga ko abajeje intwaro ku rwego rwo hasi wasanga ari bo baburabuza uno munsi abo bantu mwarabahaye inyigisho ko bategereza kubaha iyo migambwe barabizi kete barihawe n'iryo bakorera ko kuko amategeko ntategezwa kuza mu mabwirizwa gusa ni kete ryanditse cyo bitasirikire naco nyene itegeko murindi baraca babikorera ko rero nibaza ko baratahuye kandi baratahurana n'abari barongoye imigambwe. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu habona ko bitoshoboka ko imigambwe ihabwa uburyo bwo gukoresha mu gihe n'amafaranga leta ikoresha itegekanya gukoresha akirimwo igihengeri n'ubunyene kurikira Martin Niteretse yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Alain Désiré Bukeneza. Nivyashoboka uburyo bukaboneka niko nibwirizwa rivuga barashobora kuzobaha mugabo uno mwaka turiko turagwana n'ibikorwa bidasanzwe byo gutunganya ivyabe n'igihugu uburyo ntiburaboneka ko muravyibuka yuko no muri integuro y'ibwirizwa dufise rigenga amafaranga rikizokoresha dufise igihengeri c'amafaranga amamiliyardi atari make mugabo uco umuntu yoguma gikorera ko akaraba hagize ikiboneka nabo bakabaha mu myaka ya 90 ko harabagira bati byarakunze abakuru b'imigambwe barabaha imiduga uno munsi ibihe nibishoboka ko nk'ico cogaruka nukurabe imyaka 1991 92 imigambwe yari ingahe sindavyibuka neza mugabo ntiyashika 10 imigambwe yari mu Burundi imigambwe idashika 10 rero kwiha uburyo biroroshe mugo no munsi dufise imigambwe 30 n'ingahe kuvuga ngo ugiye kurondera uburyo ucubikora nkuko vyakozwe mu 1991 imigambwe yagiragwirirana navyo nyene vyerekana ko uravye Burundi kungene bungana n'abenegihugu kungene bangana kugira imigambwe 30 n'ingahe navyo nyene vyerekana ko abanyapolitiki mu Burundi bafise iyindi ntambwe bategezwa gutera kuko nta vyiyumviro vyo bita ideology birenga 30 mu Burundi dufise n'igihugu gishobora gutera imbere ivyo ideology ivyo vyiyumviro bikaza nyamukuru imigambwe igenderako bishika 35 n'ubundi afise n'abandi basavye ngo bashaka kwemererwa uwo bikurahe mu Burundi ku miliyoni 12 z'abarundi turana abatera kamo ko bikunze boja hamwe. Ni hano duce turangiriza n'amakuru twari twabateguriye mwakoze bage mwese mwayakurikiranye mwakoze.